Ubuyobozi bwa komine ya Gashikanwa mu ntara ya Ngozi kuri wa kane bwari buramutse buteragira imisuna ku nkengera z'uruzi rwa Nyakijima ku mitumba ikora kuri urwo ruzi. Akaba rero hari mu ntumbero y'umunsi wa kane wahariwe gukingira ibidukikije usanzwe ukurikizwa mu Burundi bwose. Misago Philbert umunyamabanga ntayegayezwa nshingwa bikorwa mu biro kwa musitanteri wa komine ya Gashikanwa akaba yavuze ko ari mu ntumbero yo gukingira izo nkombe na cyane ko mu gihe c'imvura inkombe z'ugo ruzi zikunda gusenyuka maze bigahitana indimiro z'abene gihugu. Akaba yasavye abene gihugu kubungabunga no gukingira iyo misuna yateragiwe maze bubahirize n'imetero zishika kuri 5 basabwa gusiga uhereye ku ruzi gushika ku ndimiro. Ikindi naco yasavye abene gihugu no kwama bazirikana gukingira izo nkombe z'ugo ruzi kuko iyo zisenyutse zihitana ivyo baba bateragiye maze bakahahombera. Nayo umukuru w'umutumba wa Gwizingo yari yaje kwifadikanya n'abene gihugu muri ivyo bikorwa yavuze ko abene gihugu arongoye bamaze gutahura akamaro ko gukingira ibidukikije na cyane inkombe z'ugo ruzi, gutyo rero ngo bakaba bazokwitwararika gukingira iyo misuna yateragiwe. Akaba yahamagariye mbere n'abandi baba batarabikora kunyaragasa bagakingira izo nkombe na cyane ko ari mu gihe c'imvura. Abene gihugu dusanzwe turongoye baravyumva cyane kuko naburya uruzi Nyakijima iyo guzuye inkukura nyinshi uyisanga mu mwaba, hanyuma n'inkombe ndetse z'uru ruzi Nyakijima zirabomagurika cyane igihe amazi yabaye menshi, imvura yaguye cyane. Ahubwo novuga ko ari amahirwe menshi twoba tugiriwe kugira ngo nyakubahwa musitanteri wa komine yacu ya Gashikanwa atwiyumvirire ikiciyumviro cyo gukingira inkombe z'uru ruzi, kuko mu bisanzwe uru ruzi Nyakijima ni uruzi iyo guzuye usanga inkombe zameze nabi cyane n'imirima igatwagwa, umuceri ntubu kimenya yuko ari umuceri iyo bawuteyeyo. Ndabona yuko igihe iyi migano yokura neza byogira karusho karekare kuko ndabona ko ntihosubira kubomagurika. Bamwe rero mu bene gihugu basanzwe barimira muri iyo myonga bakabamenyesha ko uwo mugambi bawugize uwabo, ko rero iyo misuna bateragiye bazoyikingira. Bakabamenyesha ko uwutoyikingira bo nyene bo mwifatira maze bakamushikiriza ubutungane agahanwa hisunzwe amategeko. Kubera ibi biti bitewe kw'inkombe y'uruzi ni biti bije kutugirira akamaro cyane. Ndiko ndatera nakamo abarimyi bagenzi banje yuko umwe wese kwizi metero 5 zikingira umwonga twozubahiriza kugira uruzi rwacu bukomere, kugira imirima ntisubire kononekara. Kandi nkabatera nakamo n'ibiti leta yimviriye yuko twotera ngaha ku ruzi yuko bogerageza bakavyitondera kugira no haciriye ku ruhande abibungabunga nk'ubungabunga isi yiwe, kuko bizotugirira akamaro mu gukingira umwonga wacu. Kubisanzwe iyi ni mugambi wa leta, no kuvuga turi nk'abarimyi dufatanije n'intwaro izobirongoye umutumba, dufatanije na komine turashoboye gukingira ibi biti. Uwo tubonye ariko aravyonona agacibwa igihano, kuko tuvyononye twaba dusubiriye kwisubiza mu ihumbi umwonga wacu wasubira kononekara. Mukamenya ko rero ibikorwa bijanye n'uwo munsi wa kane wahariwe gukingira ibidukikije ngaho mu mwonga wa Nyakijima byari byatewe iteka n'umuyobozi ajejwe amashamba n'amazi mu ntara ya Ngozi n'abene gihugu benshi bari bitabiriye ivyo bikorwa.